Ku izina rya Data, rya Mwana, n'irya Mutima Mweranda. Amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije. Mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu Njiri ya Mariko ku kigabane cya 10 kuva ku karongo ka 46 kugeza ku 52. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo Yezu ahumura umuntu w'impumyi. Bashika rero Yeriko. Hanyuma mu gihe Yezu avuye Yeriko ari kumwe n'abigishwa biwe n'isinzi ry'abantu, umuntu w'impumyi asega yitwa Baritimayo mwene Timayo yari yicaye ku nzira. Yumvise ko ari Yezu w'i Nazareti aja mu byo gusemerera avuga ati, ngirira ubuntu Yezu mwana wa Dawudi. Benshi barayamira ngo icereze, ariko we arushiriza gusemerera ati, ngirira ubuntu mwana wa Dawudi. Yezu rero arahaguruka avuga ati, muhamagare. Bahamagara nyamuntu w'impumyi bamubwira bati, humura, va hasi araguhamagaye. Aterera hasi umutamana wiwe, ubwo nyene aca arahaguruka yegera Yezu. Yezu aramubaza ati, wipfuza ko nokugirira iki? Nyamuntu w'impumyi amubwira ati, mwigisha, nipfuza ko nobona. Yezu aramwishura ati, igira ukwemera kwawe kwagukijije. Ubwo nyene aca arabona, araheza agendanira Yezu. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni jambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Haleluya, amen, haleluya, haleluya, amen, amen. Abana b'Imana, jambo ry'umutwe turi kwisunga riravuga ngo Yezu ahumura umuntu w'impumyi. Yezu ahumura umuntu w'impumyi. Nanje ndipfuza ko Yezu yompumura, nawe wipfuze ntiyabuze ikintu muri wowe kigutera ubuhumyi cyotuma wipfuza ko Yezu yoguhumura. 46 bavuga ngo bashika rero Yeriko. Bashikiye Yeriko. Hanyuma mu gihe Yezu avuye Yeriko ari kumwe n'abigishwa biwe n'isinzi ry'abantu, rero na Yezu barashitse Yeriko. Hanyuma mu gihe Yezu yari amaze kuhakorera ivyari bihamujanye, ariko arasubira inyuma n'abigishwa biwe, batubwira ngo umuntu w'impumyi ari kumwe n'isinzi ry'abantu nabo bigishwa biwe. Umuntu w'impumyi asega yitwa Baritimayo mwene Timayo yari yicaye ku nzira. Rero mu gihe Yezu ariko arava Yeriko ariko arataha, n'abantu isinzi bari kumwe n'abigishwa biwe, aca ahantu hari umuntu w'impumyi. Baratubwira izina ryiwe ko yitwa Baritimayo, se wiwe ngo yitwa Timayo. Baritimayo mwene Timayo. Rero Baritimayo yicaye ku nzira, bavuga ngo umuntu w'impumyi yicara ku nzira asega. Yaratunzwe no gusaba. Ngo yari yicaye ku nzira. 47 haravuga ngo yumvise ko ari Yezu w'i Nazareti aja mu byo gusemerera avuga ati, ngirira ubuntu Yezu mwana wa Dawudi. Haleluya, amen, haleluya, haleluya, amen, amen. Baritimayo uko biri kose yari amaze kumenya inkuru za Yezu Kristu. Yezu Kristu yari kumwe n'abigishwa biwe. Yezu Kristu yari kumwe n'isinzi ry'abantu ariko arava Yeriko. Mugabo uyo muntu yitwa Baritimayo aramenya ko Yezu ariko arahaca, ariko arirenganira. Hanyuma atangura gusemerera amubwira ngo, ngirira ikigongwe mwana wa Dawudi. Rero Baritimayo yari amaze
bamaze kumenya inkuru za Yezu Kristo. Duce twibaza, muri iki gihe hari abantu benshi bamenya inkuru za Yezu Kristo bakazirengagiza, n'abandi bake bamenya inkuru za Yezu Kristo bakazakira bakarondera n'uwo Yezu. Rero si uko muri iyi yariko canke muri iki gice Yezu yacamwo, muri iyi nzira Yezu yariko aragendamo n'abantu isinzi bari kumwe, kuko nyimba ari kumwe n'abantu isinzi, hari abantu b'isinzi bakurikira Yezu Kristo bumviriza inyigisho atanga, na cyane cyane ko hariho n'abamukurikira bashaka kwirira ibyo yazaragwiza abihera imikate n'amafi. Ariko kandi si uko Bartimayo ari we yoba yari impumyi muri icyo gice, mugabo Bartimayo arumva neza ko abantu bagenda baravuga Yezu, umuntu agira neza, abantu bose baramumenya, abantu bose baramumenya. Rero n'uyu Bartimayo kubera yari amaze kumenya inkuru za Yezu Kristo, yarumva neza icyomwereka cyangwa icyomuha, akamenya naho Yezu ari karaca ko Yezu yomugirira ikintu. Niyo mpamvu yumvise umurindi w'abantu bariko bariruka, bobo baramubona n'amaso, mugabo Bartimayo arahumye ntashobora kubona, ariko arasemerera ati Yezu, Yezu mwana wa Dawudi, ngirira imbabazi, mbabarira. Nkuko natwe twosemerera ati Yezu, Yezu mwana wa Dawudi, ngirira imbabazi kubera ibicumuro dukora. Suko Bartimayo yari yaracumuye, ariko yavutse ari impumyi. Suko kuba impumyi ari uguhuma amaso gutya, natwebwe turaba impumyi kubera ko Yezu ntitumubona kandi dukamura. Abantu benshi ntibabona Yezu, noneho uwo ari we wese no muri iki gihe arashobora kubyibonera, akabona ati nubwo ntariko ndumviriza neza ibya Yezu, cyangwa ntariko ndasoma inkuru za Yezu, cyangwa nubwo numva bariko baravuga Yezu sindabyiteho, ariko Yezu numukiza. Benshi nubwo bagwa mu byobo, bagwa muri gihonomo, si uko batumva Yezu, ahubwo gusa baramwumva, barazi byose, baranamusomye, baranamenye ibyiwe, mugabo bavunira mwibiti mu matwi, bakambara amarora afasha abantu kugira tubone neza, bakahuma amaso yabo, bakanka kubona Yezu. Kubera abantu benshi muri iki gihe ntabwo babona Yezu. Abantu benshi tubona ubutunzi, tubona amafaranga, tubona amazu meza, tubona amamodoka meza, tubona amaviza yo kuja mu bihugu biteye imbere, tukanka kubona Yezu. Yezu Kristo ubuzima bwose bwo burimo mubone, ushake uburinya kuko hari abantu bavuga ngo mujya n'inyagupfa, ariko naho wowe uri nyagupfa, naho wowe uri umukene bimeze gute, naho wowe uri kimuga bimeze gute, Yezu Kristo aragukunda. Kandi Yezu Kristo umubose, umumiliyoneri n'umumiliyoneri wize amashuri yo hejuru n'ubutiti, na nyarucana atagiye ku ntebe y'ishure, bose ni bamwe. Muri minsi niho nabonye kuri stati z'abantu, hari igihe nkunda kuja kuri stati hari igihe abutuntu tunigisha, mbona umuntu yapostinze abantu b'ibikankara, menya batatu nyimba batari nka bane, avuga ati ngaha ntawomenya uwari umuzungu, ntawomenya uwari umwirabure, ntawomenya uwari umunyamafaranga, ntawomenya uwari umukene, bose n'ibikankara. Imana yo mwijuru duhe gutahura cyane. Rero ibyisi ntibikadutwara umutima cyane, ntibikadutwara umutima, ahubwo durondere cyane kubona Yezu. Nka Bartimayo yasemereye akavuga ati Yezu. Kandi rero icyo ashimira Yezu Kristo, iyo umaze kwitahura ukamuhamagara, anyaruka kugutabara. Haleluya, amen. Anyaruka kugutabara. Yezu iyo niyumviriye nkanje ingene Yezu yagiye arantabara,
narengewe nkavuga nariko koko ibi bibazo mbamo nabwo mvuze ibibazo no bamvuze ko narara gusa canke nabuze amahera yo kwishura inzu oya ibibazo byo ibicumuro bikakubana byinshi cyangwa se ibicumuro byari byarambanye byinshi mwumva kuko umunyabicumuro ntaronka amahoro igihe cyose yamavyimbye ku mutima yamababaye rero iyo umaze guhumuka ukavuga uti jengira amamagare Yeza ntabara Yeza anyaruka vuba kugutabara aleluya amen rero Baritimayo arahamagara ati Yezu umwana wa Dawudi ngirira imbabazi natwe tuhamagara Yezu atugirira imbabazi ine n'umunani havuga ngo benshi barayamira ngo icereze ariko we arushiriza gusemerera ati ngirira ubuntu umwana wa Dawudi ngo benshi baramucaha benshi ntibashaka kumva ko Baritimayo ariko aratakamba ngo Yezu amwumve kuko umwe wese yumva iyo amwibonera akamukorako iyo amwibonera akamwihera imikate n'amafi iyo kandi bantu b'Imana nubwo Bibiliya usanga itubwira aho Yezu yagiye aragaburira imikate abantu n'amafi hariho ibindi bintu byinshi Yezu yagenda arakorera abantu twebwe tutamenye bitanditswe ngaha muri Bibiliya kuko na Bibiliya bivuga ngo iyo baza kwandika ibintu byose Yezu yagiye arakora ntibyari gukwigwa muri Bibiliya ngo ntihari kuboneka inkaratasi bijako cyangwa amakaramu yo kubyandika rero Baritimayo abantu baramucango numa bamwe bamusunura basubira kuko babo babona kandi bantu b'Imana ni ndababwiza ukuri mwiyisi hari umuntu atubaha umuntu w'impumyi abona umuntu ariko aragendera ku gakoni ntabe yo mwubaha abona umuntu w'impumyi cyangwa umuntu w'ikimuga agendera ku mabeki ye canke agenda arikwega ntabe yo mwubaha umva naho woba wambaye ikirato kimeze gute naho woba wambaye costume canke imvutano canke ikanzu imeze gute niba abona umuntu w'impumyi ushoboye kumufasha ukamufasha uzomufashe umuntu agenda n'ubumuga ukabona ntashoboye kunyaruka ubona ushoboye kumufasha mufashe mu buryo bwose ushoboye nimba ari amahera wo muha nimba ari wo mufatira ubusafiri nimba erega burya hariho abantu bakize nk'umuntu yakize ashobora no kuvuga ni narabonye ijya mpumyi kugira ndayigirire neza reka ndayironderere umuntu azoza arayunguruza aho yipfuza kuziraza ukaba wagurira imodoka impumyi ukayiha n'umushoferi akaza arayitembereza aho ikeneye kugenda anyway kumbure data wanje iby'imodoka n'ibirebire ariko mu buryo bwose ushoboye wobikora kandi si uko hatariho abantu bokora n'ibyo mvuze hariho abantu bafise ibifaranga byinshi Pawulo ivuga ati kugira nezerereza Imana ibone ko ndi umunyakigongwe reka ngirire neza ijya mpumyi ndayifasha erega hariho abantu b'impumyi bahumye kubera atanu udufaranga two kuja kwa muganga bafise boja kwa muganga bakabavura ubuhumyi bafise bakanabona Baritimayo rero ngo arushirizaho gusemerera amagara Yezu ngo amugirire imbabazi niko natwe twoza turahamagara Yezu niko nuwo bari impumyi canke ari kimuga yohamagara Yezu akaza mu buzima bw'uwo ari we wese akamugirira igitangaza akamukiza ubuhumyi akamukiza ubumuga afise akamukiza ibyaha ibintu rero bibabaje cyane dukwiye gukira dukwiye gutakambira Yezu akadukiza nukudukiza imitima yacu ibyaha dukora Yezu akadukiza ibyaha dukora Yezu akaduha umutima w'imbabazi umutima w'ikigongwe umutima wo kwitaho bagenzi bacu turabandanya n'icenda aravuga ngo Yezu rero arahagarara avuga ati
muhamagare. Haleluya, amen, haleluya, haleluya, amen. Yezu arahagarara arumva ijwi ryiwe, arabwira babandi ati nimumuhamagare. Bahamagara nyamuntu w'impumyi bamubwira bati humura va hasi araguhamagaye. Haleluya, amen. Baranamubwira ngo humura va hasi araguhamagaye, kandi bariko baramukeha ati egerayo, bamusunuza basubira ariko bumvise ko ijambo ry'umutegetsi rivuze, baravuga ngo humura araguhamagaye. Haleluya, amen. Aterera hasi umutamana wiwe, ubwo nyene aca arahaguruka yegera Yezu ngo aterera hasi umutamana wiwe. Ubwo n'impuzu yaguma yazarambara, murazi kweri abantu b'impumyi umuntu atamufashije ngo amuhindurire impuzu ntiyomenya ingene aza kwihindurira impuzu. Rero hari nandi abigishwa biwe bageze baramubaza ngo mbega burya muntu ngo yavutse ari impumyi ngo n'abavyeyi babiwe bacumuye ngo canke n'urya muntu yacumuye? Yezu ibyo yarabisiguye. Rero gusa turiko turavuga ko umuntu w'impumyi uwundi muntu atamuboneye wewe ntiyobona iyo ariko araca n'iyo ariko araja n'iyo ava, bisaba uwundi muntu amufashe. Niyo mpamvu rero bajya abantu bahari nk'impumyi ari igitsitaza kuri twebwe dukanura. Niba inuba urya muntu, niba wanga gufasha urya muntu umubona, bizokubera ingorane kugira uzokwinjire mu bwami bw'ijuru. Tuze turitaho impumyi. 5:1 avuga ngo Yezu aramubaza ati wipfuza ko no kugirira iki? Yezu amubaza ikibazo ati wipfuza ko no kugirira iki? Nyamuntu w'impumyi amubwira ati mwigisha, nipfuza ko nobona. Haleluya, amen. Arabwira Yezu ati mwigisha, je nipfuza ko nobona. Icyo rero nicyo natwe dukwiye gusaba Yezu. Ukagenda ahantu wiherereye ugapfuka mugasenga ati Yezu ntabara umfashe ngendere mu bugombe bwawe, ndeke gukora ibyaha, ndeke kwinuba impumyi, ndeke kwinuba ibimuga, ndeke kwinuba abakene, ndeke kwinuba abagwayi. Hari igihe umuntu agwara agaseberera atari n'impumyi, umuntu akaba atakwegera hari. Ndibuka nanje nyene mu nkambi abantu mu myaka ishize, ugiye ahantu hagwariye abantu bagwaye sida waratinya kuhegera, kandi wasanga bamwe bafise n'umushiha, kuko harageze igihe sanga si n'abantu nk'abandi ntawe ukwiye kubinuba. Mbere hagera igihe nzanagenda gukora nkamenya abo bagwaye, nkabegera, nkabaganiriza ibintu nk'ibyo. Ariko ntararonka akazi ko gukora ngo nze ndaremesha nabo bagwaye umugera, naraja kwa muganga nkabona bajya bagwaye wabihweza rero, canke hagira n'ubegera ukumva bari bafise umushiha wo gutukana, wo kuvuga ngo ngurakaba nk'uku nabaye. Ariko bana b'Imana, umuntu afise ubugwayi bwo aribwo bwose akwiye kubyihanganira, akwiye kubyitonda. Mugabo abantu nyene baba batumva, badafise ikizere cy'umukama Yezu, nirazima baragira umushiha. Niyitoba sida, niyo ito ari ingwara iyo ariyo yose, umuntu abona ameze nabi, atari umuntu yizera, usanga umenga afise umushiha bimugora kwakira. Mugabo abantu twamenye Imana, abantu twemera Yezu Kristo, mu bugwayi mu buhigwe dukwiye kwama tumva ko icyo ari cyo cyose tucyakiriye. Haleluya, amen. Yezu yaramubajije icyo yipfuza, amubwira ati nipfuza kubona. Rero niyo mpamvu natwe twipfuza ko Yezu yodukiza ibyaha tugenderamo, mbese tukabaho tugendera mu murongo mwiza wa Yezu Kristo. 5:2 haravuga ngo Yezu aramwishura ati igira ukwemera kwawe kwagukijije. Haleluya, amen.
bane b'Imana murumva rero muri rya sinzi ry'abantu birukana Baritimayo bamukeha. Yesu amaze kumuhamagara bagaca baza ati humura ngo araguhamagaye. Baritimayo Yesu aramubwira ati urashaka ndagukorera iki? Baritimayo ati ndipfuza kubona. Yesu amubwira ati igira ukwemera kwawe kuragukijije. Aleluya, amen. Baritimayo akizwa no kwemera. Baritimayo Yesu yamubonye mu kintu gikomeye kubera Baritimayo hari umuvuduko w'abantu benshi. Mugabo Baritimayo yaramaze kumva ko Yesu Kristo ari umuntu agira neza cyane. Aja ahantu yumva ko isinzi ry'abantu rigenda riraririmba Yesu, kuko Yesu bamwe bagenda baririmba bamuririmbira bamenya ati ni Yesu. Mbega wamubonye ni murabizi yo perezida canke na misitantera aciye ku musozi abantu ngo ngo burya ngo misitantera aciya utamuza bari karahengereza ashaka kumubona babwirana ngo ibintu nk'ibyo. N'abandi rero babwirana ati Yesu burya haciye ati burya twumvise burya uri hari imbere ni Yesu. Baritimayo izo nkuru arazimenye nawe arasemera ati Yesu mwana wa Dawudi ngirira imbabazi. None se twego twamenye ko Yesu ari watanga imbabazi dukora iki? Natwe tumusemerere tumuhamagare tujya ahantu yiherere tumubwire Yesu ngirira imbabazi, mpa kubona inzira nziza nkwiye gucamo, mukurikire mugendanire nami iminsi yose mparanira ibyiza byawe gukora ibyo ushaka. Haleluya, amen. Aha ubwo nyene aca arabona araheza agendanira Yesu. Haleluya, amen. Baritimayo yaciye abona. Baritimayo aca atangura kugendanira Yesu yishimye anezerewe. Umva ndababwire nukuri umuntu amaze kubona Yesu abanezerewe pe. Iyi nkuru ya Baritimayo ifise ikintu yo twigisha, ariko kandi jewe maze kubona ko Yesu ankunda, maze kuzana takambira Yesu ndamubwira ariko Yesu koko ubu koko jenzo upfira muri ibi byaha Yesu womba bariye kuko nari mu byaha mbona nyene nkabona ati kuba mvise umugabo tutapfunze impeta ndopfa ni mu muriro, kuba mvise abantu twaba dufitaniye amakosa natutse ntarasaba imbabazi mpfuye ni mu muriro, kuburyo jewe nahora ntwara urutoke rwanje ku muriro nkakozako canke nanagira ingorane nkanasha gatonya niko ndateka numva ingene niko ndababara nkatekereza ese umuriro udahera kuza uri kuranturira umubiri wose nuko bizaba bimeze nzobirinda gutyo. Rero nta bitumanza ndabwira Yesu jewe fasha sinze mfire mu ibi byaha mpa umpe ndakuntu unkize ibi byaha. Yesu rero yumva n'ingoga ingorane ni twebwe duteba kumusaba umutakambira ukamubwira Yesu ntabara Yesu shaka gupfira muri ibi byaha nk'umutima wo kubiheba nk'umutima wo guheba ibyaha. Yesu aranyaruka kandi iyo Yesu wamwituye neza arakumara inyota akaguha ku mazi y'ubugingo ukumva ibiri mu isi nibisanzwe. Kubera jena ari umuntu nkunda amafaranga cyane, mugabo ubu amafaranga ndayakunda ibisanzwe, ndakunda nk'abandi bose kuko hari hatugirira akamaro, ariko sinohemukira umuntu ngo ndamuhemukire kuko murazi abantu benshi bahemukira abagenzi babo mu kubazuruma amafaranga. Ibyo bigatuma umuntu azoja mu muriro udahera. Ndashima Yesu rero ko uwo mururumbe w'amahera ntawo nkifise. Rero kuba narifise umugabo tutapfunze impeta ndi mu byaha afise n'uwundi mugore nkaba Yesu yaramaze iyo nyota yo kumva ko atamururungwe w'abagabo ufise, icyo cyose ni ibintu by'agatangaza nshimira Yesu. Yesu rero kuba impumyi si uguhuma amaso gusa, n'ibyaha byonyine mu mutima ubanze uhumuke witahure hanyuma utakambire Yesu Kristo aguhe ku mazi y'ubugingo, hanyuma uhumuke neza mu mutima mu mutwe mu mubiri
wumve neza mu maso hose ko wawumutse ubane na Yezu Kristu. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.